Uko umwaka utashe umuryango w'umukuru w'igihugu urategura amasengesho arangiza umwaka yo gushimira Imana, nk'uko rero tubisanga mw'itangazo ryateweko umukono na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Igikorane co gushimira Imana cama gitegurwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kizobera ku kibuga ca ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ayo masengesho rero akazotangura kuva kw'igenekerezo rya 28 Kigarama gushika irya 31 Kigarama nyene, kandi akazokwama tanguzwa n'inkuka y'imisa kuri Paroisse Saint Jean Baptiste kuva igihe c'isaha 4 z'agatondo. Mu minsi izokurikira rero muri ayo masengesho yo gushimira Imana muri ico gikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, azokoma atangura igihe c'isaha 8 z'umuhingamo. Harategekanijwe kandi n'inyigisho z'ugwaruka ku magenekerezo ya 30 na 31 Kigarama mu mwaka w'2024. Muri iryo tangazo nyene ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura abandanya ahamagarira rero abenegihugu baba mu gisagara ca Bujumbura kusidukana n'iyonka muri ayo masengesho adasanzwe yo gushimira Imana no kuzokurikirana inyigisho zitegekanijwe. Abajejwe intwaro, abarongoye amashengero n'amashirahamwe n'abakristu bose basabwa gushimira Imana, basabwa guhimiriza abo barongoye kugira ngo bazitabire ico gikorane co gushimira Imana.